umwami ahimbazwe kandi ashimwe. Ntidushobora gusa kwizera gusa, ariko turanazi ko bimeze uko nyene. Turanazi yuko yadukunze urukundo ruhoraho, atari uyu munsi hanyuma ejo hanyuma gato hajya na gato hariya, ariko yadukunze gushika mu bihe bidashira byose. Amen. Imana ntikurikira imiyaga, ibihuhusi n'ibihe. Imana kuri yo ntimererwa nk'uko tuba twe tumerewe iyo tutashe tuvuye ku kazi mu ijoro cyangwa iyo tutaryamye neza. Ku Mana yo ibintu biguma nk'uko bimeze. Yadukunze bihoraho kandi biguma uko nyene. Rero nk'abantu dutegerezwa kuba abantu b'imvuga kuri, kuko ntiturashika neza mu mero y'Imana, kandi dutegerezwa kwemanga yuko twese turafise aho tugarukira. Ariko kubera yuko tubizi, Imana irashobora kudufasha. Iyo tutabizi, iyo tutari tubizi, iyaba twoba twibesha kuri ibyo, aho rero ntitwoshobora na gato gufashwa. Ndizera yuko nta mutwe uwo twigishije cyane nko kwigisha ku rukundo rw'Imana. Twoshobora, ndizera yuko Mwene Data Ewald yarabivuze inshuro zitari zike. Urashobora kuvuga ngo bahaye ikaramu abantu bose, hanyuma ikiyaga cyose kigaceka wino, umuntu wese akandika guhera ku ijuru iyo ritangurira gushika hari irindi nk'impapuro, ngo aho rero ibahari yokama. Kandi tutaraheza kwandika ibintu byose, urukundo rw'Imana ntirwarahezwa kuvugwa na bose kuri abo babanditsi. Twihweje ibyo yuko Imana yaduhaye twebwe abantu babagogwa nk'uko turi, ego, ariko nubwo biri uko tukaba tugizwe n'ibintu 16 bigize mu mubiri wacu, hakacongera ko impwemu nkenya iza muri twebwe. Mbega umuntu niki? Ibyo mu minsi iheze byabaye ibihambaye kuri jewe. Umuntu mbere biranditse mu murongo nyene ngo mbega twarabyo umurongo kuwa tukumugoroba. Mbega ngo umuntu niki, n'umwana w'umuntu niki, kugira ngo umurabe ko muri Zaburi 44 umurongo wa 3, aho umuntu aba amaze gushigwa mu gihagararo imbere y'umwana w'umuntu izino rya kera. Hano Imana yoba itatwemeye muri Kristo, niyo naturabye, niyo duciye ku ruhande, ariko urukundo rw'Imana rwagaragarijwe igorogota biciye ku gucungura. Urashobora, iyo usomye na cyane ibyete bya Yohana, nico cigwa nyamukuru yashobora misi yose kuguma abiraba. Ariko ikibazo ni kigikurikira: none dushikira gute dushire gute imvura ya mbere n'iya nyuma canke guhinduka kw'ibihe? Murabizi yuko urashobora gufata ivyo mu buryo bw'imwemo, hanyuma ugashika ahantu aho atana kimwe canke ata muntu n'umwe yotubuza mu byoshika byose kuba twoshira urukundo rw'Imana ku gipimo. Muravuga ngo ntibyoroshe, nibyo, kumbure nibyo, ariko urukundo rw'Imana nimba rudusunika nk'uko, nimba ruba muri twebwe, aho rero ntabakiri wewe, ntabakiri jewe, ariko aba ari Kristo muri twebwe, ibyizigiro by'ubwiza. Hanyuma ni ubushobozi bw'Imana muri twebwe, n'ubuzima bw'Imana muri twebwe. Aho rero ntabakiri twebwe tubonekana, sina twebwe babaza ibagira ikintu babaza. Hano Yohana yarabivuze mu buryo bwumvikana mu cete ciwe, cete ca mbere ca Yohana igice ca 4, kumbure bifatiye muri Yohana 3:16 bivuga ku rukundo rw'Imana.
Yohana uwa mbere kane duhereye ku murongo w'indwi. Abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. L'amour de Dieu pour nous s'est manifesté. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a Ikindi cyo cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Umurongo w'icumi. Iki nicyo kiri mu rukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Abo nkunda, ko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Umurongo wa 12. Ntawigeze kubona Imana. Dukundanye, Imana iguma muri twebwe, no kuyikunda kuba guhinguwe muri twebwe. Hano buri jambo, buri ryungane rifise uburemere bwinshi. Ni icirore muri ico dushobora kwirabamwo, ni n'umunzane uwo dushobora kureka tugapimwa, nimba bitari bikwiye kuvugwa ngo wapimwe urapimwa usangwa uhahutse. Daniyeli 5:27. Ico ni igipimo dutegerezwa kwemera, kandi umuntu abyanse akanka ko ico gipimo c'Imana gifatira ku buzima bwiwe, ntazoshobora kuguma ahagaze imbere y'Imana. Igihe mwene data yabivuga, umwami we afise imigabo myiza kuri twebwe, ariko afata ibintu nkama mu bwiza, mu kugira neza kw'Imana no gufata ibintu nkama biba birimo. Igihe umwami Imana yavuga ku ntango akavuga ngo umunsi uzojyako uzopfa, nk'uko biri muri Tanguriro 2:17, mwese murashobora gutahura yuko ico Imana nico yumvisemwo, ariko ni gusa igihe mu by'ukuri yaza mu mubiri niho yashoboye gupimanya, yishirako yumva mu buryo bwuzuye ibyadushikiye mu mero yiwe y'imwemu. Urukundo rwayo rwarayisunika, ariko nta kintu kimwe cyanyiganyiga, kuko imyaka 4,000 yaraciciyemo. Ariko igihe urukundo rw'Imana rwagaragara, amen, yishuriye abantu mu ishusho y'umuntu, atari kugira ngo abatsindishe, ariko kugira ngo abacungurire mu mwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Nimba rero tubivuga nk'uko, turabizi yuko tukizera ubumwe bw'Imana, kandi ibyo ni 100%. Muri ubwo buryo nyene turizera buri jambo ryose ry'Imana nk'uko nyene ryanditse. Nta muntu n'umwe azominduza ivyiyumviro gushika kwerezo y'ubuzima bwanje. Nk'akarorero, igihe byanditswe hano muri Yohana 1:3:16 akavuga yuko ngo ni umwana w'ikinege
abakuru b'amashengero bimenye umutwe ngo bamenye ico ivyo vyoba bisiguye bishatse kuvuga. Ariko umuntu asanzwe yoroheje nka jewe ntibimugora na gato kubifata. nta bantu babiri barimwo, harimwo umwe gusa, ni Imana ubwayo. Kandi Mariya nta byiyumvo na bimwe yiyumvisemo cari igikorwa cose c'Imana uko kiri. Umwana w'ikinege w'Imana yabyawe yaragaragaye. Hanyuma tugiye mw'idonido ku bijanye n'ivyo, uyu murongo wa Bibiliya sinibaza yuko hariho uwundi woba uvuga mu ncamake ijambo rimwe inyuma y'irindi, kandi muri buri murongo hari ibintu byinshi bivugwamwo. Murabizi yuko turakogwako n'umurongo wa mbere, ijambo rya mbere ku murongo w'indwi haravugwa ngo bakundo abo nkunda, muri Yohana wa mbere 4 umurongo w'indwi, abo nkunda. None byo tumarira iki jewe nawe nimba tuzi urukundo rw'Imana ariko ntidutahure yuko Imana yadukunze, ntidutahure yuko turi abakundwa b'Imana bakunzwe urukundo rw'Imana rw'ibwina. Bakundwa abo nkunda, umurongo w'indwi, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Kubera iki muri Kayini harimwo urwanko? Kubera iki harimwo ishari? Kubera iki harimwo ubwicanyi, hakaba ukwicana? Kubera yuko ntiyari uw'Imana, yari uwo wa mubi. Murashobora kubiraba neza ano murabye ibubamfu muri Bibiliya yanyu, ano mu murongo mu gice ca 3 turabwirwa ngo nidukunde nk'uko Kayini yari ameze. Umurongo wa mbere muri Yohana wa mbere 3 umurongo wa mbere ngo ubu nibwo butumwa mwumvise mbere na mbere, ngo mukundane. Kuko umurongo wa 11 kuko ubu ari bwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere ngo dukundane, ntiduse na Kayini yari uwo wa mubi. Aha niho hari itandukaniro rikomeye hagati ya Satani n'Imana, hagati ya kamere k'Imana na kamere ka Satani. Abantu babyawe n'Imana bafise Imana nka data wo mw'ijuru, kandi uwabyawe nayo atazogira kamere kayo. Mu mvugo rero menyerewe bavuga ngo ni gake cyane abana bashobora gusa n'abandi bavyeyi, kandi ibyo nta nkeka ni by'ukuri ku Mana. Uwabyawe n'Imana abyagwa n'ubwo rukundo rw'Imana biciye ku ijambo, kandi biciye kuri mpwemu, biciye ku bushobozi bwo gucungurwa ku maraso yamenetse y'umwagazi. Iyo twizera rero ibyo, iyo dusenga Imana ngo ibishire mu bifatika, mu bikorwa, ibigaragarize muri twebwe, aho rero iherezo rizotegerezwa gusa n'intango. Aho rero umunsi umwe azotegerezwa kuvugwa ngo ukuntu bakundana. Mwene Data Ewald, mwese muzi indirimbo cyane gusumba jewe, ariko haravugwa muri iyo ndirimbo ngo ntihazosubira kuba amajambo agumye. Hariho indirimbo nyinshi zivuga ibyo bintu byose, atakwihata, atagushaka kurema ishusho ya kabiri yindi, ariko kuva mu bwina bw'umutima ibintu bikaba bimeze uko nyene. Ego tukaba tudakeneye kubikora kuja kubirondera, ariko ibintu bikaba biri ngaho, kandi ibyo renda binezererwa. Si narose ibintu byinshi mpawe n'Imana, ariko ni kintu nta nkeka ico nahawe nk'impano y'Imana n'urukundo. Aravugwa ano muri Yohana wa mbere 4 umurongo w'indwi, abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese
akundana engendré de Dieu, yavyawe n'Imana kandi azi Imana. pour une connaissance de Dieu qui Ukumenya vient dans la tête, Imana biza mu mutwe, dans la tête bigatangurira mu mutwe kandi bigaherera mu mutwe, ariko une révélation hariho uguhishurirwa kuba mu mutima biciye kuri mwemu w'Imana. Murabizi igihe Mwene Data Branham yavuga muri mwe mu butumwa bwiwe akavuga ngo uko muri babiri mwese muri mu makosa, mwebwe abanyabutatu na mwebwe abanyabumwe. Dieu ne peut pas être composé. Imana ntishobora kugirwa na batatu ngo gire imwe, kandi ntishobora kwisenga ubwayo ngo yibwire ubwayo. Et puis vous pouvez vous Hanyuma murashobora rero kwibaza ingene bamwe n'abandi bari bahungabanye kuko ntibashobora gutondeka ibintu mu buryo Imana ibikoramo. c'est le Seigneur. Ariko umwami niwe yadukunze, Nous pouvons nous savoir être ses bien-aimés. dushobora kuba bakundwa bayo aturungurira mw'ibyo, kuko urukundo ruva ku Mana kandi umuntu wese akunda yabyawe n'Imana. Murabizi ko Imana Offert ou a proposé Ya- l'amour à tous. yahaye urukundo bose, abantu bose, ariko si bose bagwemeye. Nako bimeze kuri twebwe. Nous pouvons proposer Turashobora l'amour divin guha urukundo à tous ceux qui sont dufise autour. tukaruha abantu bose badukikije kuko twawe n'Imana, ariko batemeye urwo rukundo rw'Imana urushobora kubahindura. Mbere n'umwami wacu igihe yagendagenda hano ku isi ntiyashobora kubihindura. Aravugwa ibandanya ku murongo w'umunani muri Yohana 1:4, umurongo w'umunani, udakundana ntazi Imana. Mbega iryo si ijambo rikomeye Celui qui n'aime pas, ngo udakundana ntazi Imana. Hanyuma umuntu aciye avuga ati ego, ati jewe nta kintu na kimwe dupfa, ariko naco nshaka ko duhurirako. Ego ibyo rero mega birajana byoroshe. Mbega ukumaramara ku munsi ukomeye. ce sera pour beaucoup. Ego bizoba biri kuri benshi badashobora kubyihanganira. Si abatizera sibo bazomaramara. Murashobora kunyizera, murashobora kubyizera. Pas entrer dans la Bo ntibashaka kwinjira mu bwiza, seulement les plaisanteries ntibacokora batwenza ku en ces jours dans lesquels nous sommes. ngiyi minsi iyo turimo gusa bazokoma babikora. Il veut aller là Bo bashaka kuja ngaho où tous leurs amis sont. aho abagenzi babo ngo bari. Les non-croyants n'ont pas d'espoir. Abatizera nta byizigiro bagira, Ils ne chantent pas l'enlèvement. ntibaririmba izamugwa, ntibumviriza ubutumwa buraba kugaruka k'umwami. Ils ne seront pas déçus. Ntibazomaramara, Ils ne peuvent pas être déçus. ntibashobora kumaramara. Ne peuvent être déçus que Hashobora kumaramara gusa abo ont pensé avoir biyumviriye ko bafite ibyizigiro, hanyuma ensuite mu nyuma bakisanga ne s'est pas réalisé. bagasanga ntibyabaye. Porte, oui, est fermée. Umuryango urugaye. Alors, Aho rero commence à cogner la porte. niho umuryango utangura kudodogwa ko ngo mwami twugurire, nk'uko biri muri Matayo 25:11. Hanyuma ku iherezo Sont les vierges pures et saintes ni qui vont à la rencontre du inkumi Seigneur. zitunganye zera zigenda kuraba gusanganira umukwe. Bakundwa, ibyo dutegerezwa kubiziganywa, ibyo kumaramara kubwo igiciro cyatanzwe igorogota, atari ku bwacu, ariko kubera ico giciro gikomeye cyatanzwe ku kumaramara tuzokuziganywa. Nico gituma turashaka ibintu byose kubishira mu bikorwa, nk'uko Paulo yavuze, kugira ngo twerekane dushikanire ishengero umwami. Ego kugira ngo dushikanire ishengero umwami ritagira agasembwa, iminkanyari, ritagira ikintu na kimwe gisa n'ico ku maso y'Imana. Ko ibintu bigaragara hano ku isi nta muntu umwe aziraba, ariko bazokwama baraba hejuru. Nous ne pouvons pas
ntidushobora guhagarara kuri ibyo. dutegereza kwimenyereza kurabana abandi turabana nk'uko Imana ibona abantu biciye kuri Golgota, biciye kuri Yesu Kristo umwami wacu. aho rero bwa mbere ubanza kubona amaraso yamenetse, ukabona kuyuzuza, ukabona ku rundi ruhande ukabona umwana w'Imana w'agaciro mukundwa yogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama. niba ubonye ikindi kintu ni uko waciye ku ruhande rwa Golgota. nibyo canke sibyo? amen ziri hehe? iryo niryo jambo ry'Imana, ibyo nibyanditswe byera. mbega ni kangahe, ni gushika ryari tugiye guma turindiriza Imana ntitwizere ibyo yavuze? dutegerezwa kwizera, kandi uko Mwene Data abivuga, twifuza ko Imana yeshura. hari ikintu kibura, ngomba kubibabwira uyu munsi. ikintu tubura ni uguhishurirwa gutomoye ko ibyabaye i Golgota nuko bimeze, nta kindi. ninde yigeze agira icyo yikorera muri we nyene mu bihe vya mbere, mu bantu bamwe babaye abizera? kuri bo Golgota yari byose. umwe wese yaraba uwundi akamurabira muri mwemu, hanyuma bose bagakonda, bose bagakurikira umwami. udakunda nk'uko byanditswe ntiyamenye Imana, kuko Imana ni rukundo. umurongo w'icenda muri Yohana wa mbere 4. ikindi cyo cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe ni uko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi. mu tuzitizo avuga ngo ni w'ikinege, ni umwe gusa, ngo ni umwana wayo yabyariwe mu isi w'ikinege mu gifaransa, kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. iki nicyo kirimo urukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. umurongo wa 11. abo nkunda, kuko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. amen. nimba Imana yadukunze nk'uko, mu buryo bukomeye, mu buryo bw'ibwina, nk'uko twari tumeze, nk'uko nyine turi, nk'uko tuzoba. umuntu ashatse kwisiga mu buryo runaka canke mu bundi, kugira ngo hanyuma aze ku mwami, umwami ubwo nyine azomwirukana. dutegerezwa kuza ku mwami nk'uko nyine tumeze. umuntu aza mbere y'ikiyo c'Imana nta kintu na kimwe akwiye gushira ku ruhande. yego, wiraba mu kiyo c'ijambo ry'Imana ntiyibagire uko yarasa imbere, hanyuma agashimira umwami wamugize ikindi kintu gishasha. ndiyumvira yuko turabyizera twese n'imitima yacu yose, kugira ngo turangize ibyavuzwe muri Yohana 2 umurongo wa 4. ngo nta wigeze kubona Imana parvenu à la perfection en nous. Aussi certain que Dieu a mené à bien nk'uko Imana yakoze neza igikorwa cyayo mu ishengero, uko niko atagukekeranya ko azozigamira mu rukundo rwayo abakundwa bayo, ubwoko bwayo gushitsa ku iherezo, kandi azobashikana ku gutunganywa muri urwo rukundo. umutima n'ubugingo, imwe y'ubugingo. iyo ushatse kurondera ijambo ahantu kanaka, urashobora kubona imirongo myinshi ya Bibiliya. mu Bikorosayi 1 agace ka nyuma k'umurongo w'7 canke umurongo w'8. Abikorosayi 1 umurongo w'8. kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mwemu. umurongo wa 12. mushime Data wa twese
yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco. Haleluya, amen. Yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Hano mu Banyefeso, Abanyefeso 3:17 aranditse, afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi. Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agwubatsweko, mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo. 19 mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Oyo nawo n'umurongo wa Bibiliya ugira akamaro gose. Hano haravuzwe ngo dutegerezwa tugashingwa mu rukundo. Ibyo nivyo bizodufasha gufatira hamwe n'abera bose uburebure bw'amajepfo bw'ubwaguke bw'amakika n'ubw'uburebure bwose by'umugambi wakiza w'Imana. Ibyo ntibishobora kuvugwa mu buryo butomoye gusumba uko. Nimba dushinze mu rukundo rw'Imana, canke nimba tutarategwa mu rukundo rw'Imana ngo dushinge y'imizi, nimba tutarashirwayo mu buryo bushimitse, nimba uyu munsi dukunda ejo ntidukunde, nimba uyu munsi bitumeye neza ejo bigahinduka n'ibindi, mbega ibyo biba ari biki? Mbere no mu buryo bw'abantu ntibiba ari byiza. Hari akantu imbere y'Imana. Oya, hano ni ugukora ku buryo bw'uko mwebwe umurongo wa 16 ni w'ingirakamaro. Umurongo wa 16 Abanyefeso 3:16 ngo abahe nko kwitunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe. Kristo, kugira ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, atari gusa kugendererwa, atari gusa kuja mu makoraniro, ariko akaguma mu mitima yanyu, kuba umwami ari mu makoraniro. Iryo ni isezerano rifite agaciro kandi gahoraho, canke rifite agaciro gahoraho, rigumaho igihe cyose. Ijuru n'Imana bihagarara, kuko nta muntu ashobora kubikuraho, ariko ivyo ntibidufasha ibihe byose. Kugira amakoraniro ahezagiye, ego turayagira, turafise n'inyuma yacu, twarabigiriye muri kino kibanza. Abantu benshi bashinze inaha yuko hariho indirimbo z'ijuru, hari ubwiza bw'Imana, hari indirimbo z'abamarayika n'ibindi. Hanyuma twebwe abari bahari natwe twaranezerewe, ntituhakana ku bintu byose Imana yakoze, ku byo Imana yakoze, ariko hashobora kuba gusa ikintu kigumaho gusa aho umwami agumye, aho ataza gusa kugira ngo atange impano n'indi migisha n'ibindi nabyo, ariko aho aza akaguma mu by'ukuri. Kandi niyo murongo wa Bibiliya rero, umurongo wa 16 wo mu Banyefeso 3 ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kurembeshwa n'ubushobozi imbere. Kandi iyo twibwira ubutunzi bw'ubwiza bwiwe rero, ntituze ivy'imbiro byacu byugarukira, kuko nk'uko Imana yo mu bihe bidashira no mu bihe bidashira, ntigira intango, ntigira iherezo, uko niko n'ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri. Hano rero aravuga reko umurongo wa 13 mu Banyefeso 3 ngo kugira ngo ibahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri, ngo namwe mu wiwe, biciye kuri mwe mu wiwe, atari biciye kuri wewe, atari biciye kuri jewe, bitaciye kuri twebwe, ariko biciye kuri mwe mu wiwe, ngo
turemeshwe ngo twambikwe ubushobozi na mwemu wiwe imbere mu mutima cyangwa mu muntu wacu w'imbere. Amen. Kubera ko imbega umwami yabwiye abigishwa biwe ngo nimurindire Yerusalemu gushitsa aho muzokwambarirwa ubushobozi buva mu ijuru. Ugushaka kwiza ntiguhagije, hakwiye ko hariho ikintu gisunika, ikintu kiri imbere, akaba ikibatsi caka imbere mu mutima. Aho rero niho ikintu gitangura kugendagenda. Umurongo wa 16 ngo abahe kuba mwambaye ubushobozi imbere mu muntu wanyu w'imbere, imbere mu mitima. Ndanezerwa iri jambo kuko yaba yari umuvugabutumwa ategereza kubikora canke uwundi muntu. Mbega twaba turi hehe? Ese ingene Imana ari y'ubwiza ikora byose muri bose. Yaracunguye kubw'urukundo, yaturongoreye mu rukundo, mu kubonesherezwa no mu kondi, mu binyi no mu bundi idukikirisha urukundo, tuzura mu rukundo. Ubu rero nishaka gukora ihereye inyuma ija imbere, ariko ishaka gukorera imbere ija inyuma. Ubu rero ishaka kuguma muri twebwe, itwambike ubushobozi biciye kuri mwemu wayo mu muntu w'imbere, kugira ngo Kristo abe mu mitima yanyu biciye ku kwizera, hanyuma mube mushinzwe mu rukundo, mushizwe mu rukundo. Haleluya. Turashaka gufata iri jambo nkama uyu mugoroba, kuko ikintu kimwe gifatanye n'ikindi. Buri jambo ry'Imana ryose, na cyane cyane igihe rishigwa mu mvugo yayo, rigashigwa rikavugwa uko rimwe inyuma y'irindi. Aho rero ego ndabasabye, aho nta kwihenda kubaho, ntibibaho. Byose biri hamwe bifatanije, kandi dushaka ko biguma uko nyene. Umurongo wa 16 Banyefeso 3 ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kurebeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agubatswemwo, mugire inkomezi. Umurongo wa 18 zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwo ari bwo bw'umugambi wa kiza w'Imana. Iyi ni imirongo y'ubwiza dusoma. Iyo dusomye uwundi murongo nawo, yindi nawe uwo bari mu mirongo y'ubwiza cyane dushobora gusoma, ijambo ry'Imana ryabaye iry'agaciro kuri twebwe kandi riradukorako. Hano kuno mugoroba turavuga tuti mwami Mana y'igiciro, watuvugije mu ijambo ryawe. Twokunze ko iri jambo n'aya masezerano ego n'ibivugwamo byose n'ibyanditswe hano byose bibe bifatika muri twebwe. Utwambike ubushobozi bwa mwemu wawe, ukore ko tuba twimbitse dushinze imizi mu rukundo rwawe. Udufate mwami kubwo kwizera, ntimubyibagire. Ukwizera ni wo mugozi hamwe ufatanije amasezerano yose y'Imana, kuko atakwizera ntibishoboka guhimbara Imana. Atakwizera nta kintu na kimwe turonka. Ariko mbega dutegereza kwihata kugira ngo twizere. Oya, Imana yaduhaye biciye ku jambo ryayo ukwizera guhumetswe na mwemu. Nta kundi kuntu twobigenza kiretse kwizera. Mbese ko bimeze, ijambo ry'Imana yacu ni iry'igiciro, ni iry'ukuri cyane, ni rifatika, rigaragara cyane. Nta kundi kuntu twobigenza kireka kwizera. Kugira ngo ndangize munyemerere nsome y'imirongo y'ubwiza. Amaso yanje yaguye ko igihe Mwene Data Alfred yasoma. Haravuga, mbega wasomye he Mwene Data? Ego ni mu gice cya 13. Ego Yohana 13 umurongo wa mbere. Reka nsome byose bw'agace ka nyuma, ariko
turaba Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 13 umurongo wa mbere. Umunsi wa Pasika utarashika, Yesu amenye ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa se. Uko yakunda abiwe bari mu isi, niko yabakunze gushitsa ku muhero. N'uyu nawo ni umurongo wa Bibiliya uwo nkunda n'umutima wose. Kwereza uyu n'umurongo aravuga ngo gushitsa ku muhero mu gahe kanyuma, mu kanya kanyuma, atari gusa gushitsa kubambwa ku musaraba, ariko n'inyuma naho ngo amahoro abe muri mwebwe. Urukundo rw'umwami wacu kubiwe nta namwe rwigeze rutangurira kandi ntiruzigera ruhera. Urwo rukundo yari kandi ruzoguma. Haravugwa hano mu murongo wa mbere ngo amenye ko igihe ciwe gishitse cyo kuva mu isi ngo aje kwa se. Ego Yesu agaragariza abiwe abari mu isi, abagaragariza urukundo yarabafitiye gushitsa mu gahe ka nyuma. Ubu rero arazi yuko twitegurira kuva mu ino si. Mbega ntakwiye kugira kuri twebwe gushitsa ku gahe ka nyuma, kugira urukundo ubwo yadukunze. Amen. Ibyo murabyizera? Igihe ngenda ingendo DJ nyene muri Israeli, misi yose naja mu nzu ya Lazaro, ndizera ko hari i Betania. Naje bwanje ngendeye kubiraba neza uko biri kose, ahari habaye ikintu kidasanzwe. Hanyuma umwami yatarika ibiganza agahezagira abiwe, hanyuma akazamurwa abahezagiye. Bega biyumvise iki mu mitima yabo? Umwami yagiye asize abahezagiye, yarakonze byibwina abo bose yari yahawe n'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ndashimika kuri ibyo nshimitse, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo abo bose nahawe bose baduza kuri jewe. Yohana 6:37 ngo nta n'umwe muri bo nzotakaza. Bose bazoba bari ngaho, muzabona ingene mu buryo bwiza Imana yavuze ibintu biciye ku buhanuzi. Rimwe na rimwe ndashika aho mvuga nti mwami, ati mwami, vuba bigiye kuba imyaka 30, ibihumbi byinshi by'ubutumwa byaciye ku munwa wanje. Mbega ntushobora kuvuga ikindi? Ni ikihe kindi novuga ko nokwigisha ko? Ariko hano dufise isoko rihoraho. Haleluya. Iyo twumvira ko nta kintu kimwe kigenda na gisigaye, aho rero niho ibintu bitangura nyene. Aho rero urashobora kuvuga uti mwami, sinshobora kwihanganira ibyo byose. Ijambo ry'Imana ni igitangaza. Yakunze abiwe n'umutima we wose n'ubugingo bwe bwose, kandi yarabakunze n'umutima wose byibwina. Akunda abiwe kandi abakunda gushika ku gahe ka nyuma, gushikaho abakundwa we baseruka imbere yewe. Kandi natwe uzuwa ari umunsi w'uwo bwiza. Aya majambo nayo twarayasomeye ngo ngiye kubategurira ikibanza kandi nzogaruka kugira ngo ndabatware mwe nanje. Yohana 14:2-3. Reka rero turabe hakurya y'ibintu turagurika n'ibizugagirika hano mu isi yose, ibintu byose byano ku isi, ibyo ducamwo, kuko ibyo bintu ntibyamenye icyo turi. Ni kuvuga turabana b'Imana. Ego turi
ibiremwa abantu Imana yagiriye ubuntu gushika mu bihe bidashira, idushakira ineza jewe nawe. Uyu munsi rero turashaka kubimubwira tuti mwami, turi hano, sohoza buri sezerano na buri jambo ryose muri twebwe, twambike ubushobozi bwamwe mu yera mu muntu w'imbere ba muri twebwe. Ntutugendere gusa, ni byiza iyo tugendereye, ariko guma muri twebwe, kuko waravuze ngo nzoza kandi nzoguma muri mwebwe. Ayo niyo masezerano yawe. Aho rero azokora ibisigaye byose. Guhimbaza no gushimwa bibe iby'Imana yacu. Natunguwe kwa Mungu uheruka ko imbere y'ikoraniro nafashe agakawa na Mwene Data babiri, hanyuma Mwene Data akuze cyane Shemaleur yari uwo Mwene Data Shemaleur na Mwene Data Tsink. Hanyuma uwo Mwene Data akuze yaravuze ati, Mwene Data Frank, avuga bukwi na bukwi, ndahaguruka mu cyumba canje, aravuga ati, nataritse ibiganza byanje, amososi yiwe ariko arakoroka, aravuga ati, nataritse ibiganza ndagusengera. Ati hanyuma mpamagara Mwene Data Tsink ndamubwira ati, hariya ahori, ati nawe musengera Mwene Data Frank. Hanyuma ego amosozi atangura gutemba, atemba nanje kuri jewe, amosozi atangura gutemba. Abene Data nk'abo batarika ibiganza byera, bakagira umugabane mu ntambara yo mu buryo bimwemo, bakabona umugabane, bakabona inshingano tuba twarafashe, tukaba turi ku murongo wa mbere. Ariko Imana izotugwa ku buryo bw'uko dushikirana bamwe ku bandi, hanyuma tukaba turi mu rukundo rw'Imana nk'uko twabihawe jewe nawe igorogota. Uko biri kose, urukundo rwacu si urukundo rw'Imana, ni urukundo rutashobora kugera kure. Ariko nimba dufise urukundo rwagaragariye igorogota, bakundwa, aho rero byose biba bimeze neza kuri twebwe. N'urwo rukundo nirwo ruzinjirayo. Mwene Data Abraham yarumvise ijwi rimubwira ngo ni urukundo gusa rutunganye nirwo ruzinjira hano. Imana iduhezagire twese, amen. Data uri mu ijuru, n'umutima wose ndagusabye, twese hamwe na Mwene Data na bashiki banje bakundwa, turagusabye ngo ukore ku buryo bw'uko aya majambo acika vuba, ibintu bifatika by'ukuri biri muri twebwe, kandi ukishura ku iherezo. Haleluya. nk'uko ibyo byagenze ku ntango. Mwami tugushize ko byose, ego urabizi uko biri kose. turagushimira kandi ko uzokora ibintu byose ukabikora neza, mu izina rya Yesu, amen, amen.